Turi kwigenekerezo rya 30 Munyonyo 2018 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize inama igira 200 huza abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yari kuba uno munsi kwigenekerezo rya 30 Munyonyo ntiyabaye ikiba yungururijwe kwigenekerezo rya 27 Kigarama. Imvo turazikurikira muri ano makuru yacu. Igipolisi ca Tanzania kiremeza kuba cyarisha abantu bagera kuri 6 bari bitwaje ibigwanisho. Umwe muri abo akaba yari umurundi yarafise ikarata y'umugambwe wa CNDD FDD. Muri ano makuru yacu turabandanya tubereka intahe z'abarundi kazi bafashwe ku nguvu ni mu ntumbero yo kwinahaza iminsi 16 twibuka amabi akoregwa abakenyezi. Umudiho wa reggae uhejeje gushirwa ku rutonde rw'amatunga y'ibihugu vy'isi yose ico bita patrimoine universel. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru yacu. Inama igira 200 ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yategerezwa kuba kuri uyu wa gatanu wa 30 Munyonyo 2018 yungurujwe. Imvo nuko igitigiri gisabwa kitakwiye kubera ko umukuru w'igihugu c'u Burundi atitavye iyo nama akaba atarungitse n'intumwa. Abari bitavye iyo nama barabakuru b'ibihugu batatu harimwo Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu ca Uganda, John Pombe Magufuli wa Tanzania na Uhuru Kenyatta. Igihugu c'u Rwanda kikaba cyaserukiwe na Richard Sezibera umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Sudani y'Epfo ikaba yaserukiwe n'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro. Ni mu gihe ingingo ya 12 y'amasezerano ivuga neza ko abakuru b'ibihugu byose bategerezwa kwitaba inama canke bagaserukirwa. Tubabwire yuko iyo nama yunguririjwe itariki 27 Kigarama 2018. Igipolisi ca Tanzania carayicisha abantu 6 bari bitwaje ibigwanisho hari mu rudavage rw'amasasu gumvikaniye ku musozi witwa Ibungo mu gisagara c'umugwa mukuru wa Tanzania. Ubwo rwaruka rwari rwashatse gutera bamwe muri ico gipolisi. Umwe muri abo bishwe harimo umurundi yari yitwaje ikarata y'umugambwe CNDD. Tubikurikire. 0216 239 kilichosomeka kwa jina la Teofili. Indangamuntu yatowe ni y'uwitwa Teofili Manirakiza yaba mu Rugombo. Yarafise kandi n'ikarata y'umugambwe CNDD FDD. Yaragize umugwi w'abicanyi bari baje muri iki gisagara gutera banki no kwiba amafaranga. Baguye mu mutego twabateze haca humvikana urudavagi rw'amasasu. Benki za hapa mjini katikati kwa ajili ya kufanya uporaji mkubwa. Na mujanye n'agateka kazina muntu agateka k'abana karabangamiwe ku rugero rukabije muri iki gihe mu Burundi muri uyu mwaka wa 2018 gusa haribonekeje abana bagiriwe nabi harimwo no kwicwa. Ivyo bikerekana ko amabi akoregwa abana atera yiyongera. Urunani rw'amashirahamwe agwanira agateka k'abana ruvuga ko muri iyi myaka 2 iheze abana barenga 30 bakorewe amabi adasanzwe. Jacques Shimirimana rongo y'urunani FENADEB tukaba twamoronse ku murongo wa telefone. Biboneka neza yuko abana bahohoterwa ku rugero ruteye ubwoba, ku rugero tutari tumenyereye, ku rugero mbere biboneka yuko rimwe na rimwe babikorerwa n'abavyeyi babo babivyariye mu nda. Kare vyahora bishika mugabo ugasanga babikora n'abanyagahinga, babikora n'abashaka kwihora umuryango w'umwana biciye ku mwana, babikora kumbure ni inkozi z'ibibi mugabo zo ku gahinga. Ariko ubu muri uyu mwaka gusa twaronse inkuru zishika hafi 30 z'abana bakorewe amabi n'abavyeyi babo. Vyumvikana yuko aho turiko turaja nka societe y'u Burundi atari heza na gato. Kimwe mu vyahora vyerekana ubutunzi dufise canke kimwe mu butunzi abarundi twari dufise kwari ukubaha umwana nk'agakura, umwana nk'iteka ku gihugu nk'iteka ku muryango. Ariko uyu munsi uravye biriko birashika mu kibano bigashika bose babibona, umuvyeyi agaturira umwana kamwotsa, ababanyi bagahora, umwigisha agakubita umwana kugeza aho yitaba Imana, ugasanga umengo nibisanzwe. Biriko birerekana neza yuko iyo turiko turaja atari heza. Tukiri mu kiringo c'iminsi 16 mwisekeza ryo kugwanya amabi ashingiye ku gitsina
tubabwira amabi abakenyezi n'abakobwa b'abarundikazi bakorewe mu mwaka wa 2015 bigakogwa n'abajejwe gucungera umutekano hamwe n'imbonerakure. Uwo mukenyezi yakorewe ayo mabi tumwite izobikora kugira duhishe umwidondoro wiwe. Yafashwe ku nguvu n'abapolisi babiri bamusanze imuhiriwe mu Cibitoki. Gushika ubu rero akaba afise ububabare budasanzwe mu gitereko. Tumukurikire. Ngombega ningumbuye n'umuhutu ngushanke n'umututsi nukuri ko ndaje ntavyonse ngomo bambaza jewe ngo mugabo we turakuze neza ko umututsi kazi acabandengerako umwe acaratangura umva nyene ngo bari bafise igene bazananye basumara mu gaje sinaraba ngo uyu n'uyu yomeze uko nuko cyane amazi none namaze kuba nayo mahera baca musiga munanyije bahubwo nteka dukenana n'abajye bana biba ndafise umuhungu mukuru nakajya kana nyene tugomba burya bwana bwe bubiri tugomba kubuhitana nitwizera neza ko bari abatutsi canke ari abahutu bagiye tuca tubajaniranya nawe ndabasabye imbabazi maze fume ndabasenyera amahera hari handi mahera ngamfise muce mu ndeka ntimunicane n'abana basi bacambara ngo yaduhe none yamasandi ko ndavuga nti wowe mva ko manze meze ikofi candanuma wambera aracako araheza ashagura n'uwa kabiri ngo jyaye hama wa gatatu abana bari hero mu abana bari mu cumba cabo babugaramye bagiye babiri bari bahejeje baca bafuduka babiri wa gatatu ntengiye ko wamugara araza urumva nawe yari protege yambaye nkabijya nyene none wavuye usanga ari babanyi bawe nyene umva wa gatatu niwe nabashe kumenya yari umupolisi mugabo umviriza ko bose nyene bari bafise nyene ikonfirme batsinanye mugabo ariko kazi kamwe mugabo wundi nyene umwe yica undi agakiza none haguruka tugende ndabukurenga ko nibasanga ndi muri iyo ndiko ndakunyegeza nanje bashaka kunyica sibashaka guhaguruka amaraso ari karavirirana ko bangiye ko wa muhungu inzeseze mabasha kugenda nariko ndavuna amaraso umva nyene n'amaguru ntiyabasha kwegerana aho yereje atega yaciranjana muri umutuku ashitse nahango acanambara ngumeza amadane acamereza 2020 fata taxi gushikanye mu bwiza ha mucurangiye ntinukuri je ni taxi no nabingene meze wewe shikana urumva nahise ubwoba ko bamwe bari mu nyuma nibaza baca bamuhosha nimara gushika mu bwiza tanta jambara nako ntoguma ngaha mugancanse mutira ku hospital militaire umva nyine igihe baciye banjana baramanye n'ubutego gufufa haza ndi kwapo nira gutera ushinge bakagupima mugabo amasaha yo kubwaya n'ivyo kuvuga gukinga baramaye n'ibintu byo kumira barako bariko barakinga umugera mugabo ibintu byose nabikurikiranye ntabwo ndi ko ndifuza mamdoga cyangwa amafaranga 50 nivyo najabukiye ko urumva ko nagenda kose nari kwakuntu nyene namaze no kwambara no ko taxi sinanyibasha kwambara n'ambaye pampers ndanavuga nje byo ntarajye nsopfuka ndacyuma ko ndanuma ibyo kwivuza muganga aca kwa muganga bakampamukse nkagaranyira ko mfite ikibazo cyo hari ndani mugase ndabasobanura barampamukse bakagenda nyene bamuduti nuko hama haheze nk'amezi ndwi canumva umuntu ariko arambara telegane umugabo bari muri documentation kandi ngena zovayo y'abantu ngaha ari muri bajya batera inshinge bamwe bafungira mu ntuze mu documentation y'amapudra akabafata cyane bise ko abantu bagomba kwica ubutsiyeri nyene kandi niwe tubarungike oyo ndagufasha n'ikiki rondera nyine aho uronka itike ndaguterere munsi na bucucabuka ibintu uzokimenya ko ndazi umugabo arashitse mu Rwanda n'abana ati umugabo acariho n'abana ndatego nawe ndawinde n'ingene ndagusuguma ushike umugabo nuko yaje ico kibazo n'ubundi acagifise eco bundi no vyaduka nyine biranka kubera cyane ufise ikibazo casima yandishitse kure ariko baramubwira ngo ko ngira hariho imitsi yononeke ko nafise n'ikibazo mu gitereko barandugize ku bajenekologe bampa imiti mugambara nta gitanga ko sinshaka kurenza kunyana na haheze nk'iminsi 2 mba nambaye ndi umuntu ariko arapfa namiza ko kunyene baranyandikira imiti bikoroha ntibirenze iminsi 2 yonyene. Tutandukira no makuru yacu mujanye n'ubutunzi uno munsi niho mu gihugu ca Argentine muri Amerika y'Epfo hatanguye inama mpuzamakungu y'ibihugu 200 bitunze kw'isi. Iyo nama ikaba yiga ku bibazo bitandukanye na cane mu gukomeza imigenderanire myiza hagati ya Afrika n'umuryango w'ibihugu 200 hamwe n'ukongera uburyo n'ukurondera uburyo Afrika yogira uruhara mu iterambere ry'isi. Tubibaze Rodrigue Ndikumwami. Kuri musi wa gatanu mu gihugu ca Argentine huguruwe inama igira 13 y'ibihugu bitunze ku isi G20. Abakuru b'ibihugu bikomeye ku isi bakaba bamaze gushika muri Argentine kugira baganire ku bibazo bihanze isi na cane kongera urwego rw'imikorere hagati y'umugabane wa Afrika n'umuryango w'ibihugu 200 bitunze kurusha ibindi ku isi.
kongera uburyo Afrika yogira uruhara mu iterambere ry'isi tutibagiye ingorane ziri hagati y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa hamwe n'ingorane ziri muri Ukraine. Abakuru b'ibihugu bikomeye nka Donald Trump wa Amerika, uw'Uburusiya Vladimir Putin, umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron n'abandi. Muri iyi nama y'ibihugu 200 bitunze ku isi, umukuru w'igihugu w'u Rwanda akaba atwara umuryango wa Afrika Paul Kagame aza gutanga ikiganiro gifise icivugo umunyagihugu imbere ya vyose. G20 yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 999 ifise intumbero yo kuganira ukugene hotezwa imbere ubudahangagwa bw'ubutunzi ku rwego mpuzamakungu. Mwihayanishwa ry'ibidandazwa bikorerwa mu Rwanda ririko rirabera i Kigali mu gihugu c'u Rwanda, abanyarwanda bagitabiriye basanga igihugu cabo gisigaye gikora ibintu byinshi cyane gusumba ibyo bakoresha biva hanze. Abarundi bamwe bahungiye muri ico gihugu c'u Rwanda bafise imyuga bobo baranezerejwe n'iryo hayanishwa kuko bashoboye kuharonkera akazi. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Muri iryo hayanishwa hagaragaramwo ibintu by'ubwoko bwose byakorewe mu Rwanda: imiduga, amamoto, impuzu zo kwambara, ibikoresho by'akaranga, ibirato, imivinyu, inzoga zinjabuka, imiringoti itwara amazi, amasima yo kubakisha, amasanamu yo gushariza amazu, ibikoresho byo kwidagadura by'abana, amabuji yo gucana n'ibindi byinshi. Abanyarwanda bitabiriye iryo hayanishwa basanga mu gihugu cabo hasigaye hakorerwa ibintu byinshi cyane kandi byiza. Umwe muri bo arigana uko yabisa. Naje no muri murikagurisha ya Made in Rwanda. Ibyo nabashije kubona byo ni byinshi cyane, hari ibintu byinshi ko bigaragara Rwanda rwacu rumaze kwiteza imbere. Nabonye ibintu bijyanye na art, nabonye ibintu bijyanye n'amasabune akorerwa mu Rwanda, amawine, amaji, ibintu byinshi cyane n'amawiski. Ko bigaragara kose u Rwanda tumaze guteza imbere cyane, ko babivuga yuko ibintu bigisigaye bya importa bisigaye byarabaye cye byo tujyana byo tuzana mu gihugu byabaye bikeya kurusha ibyo dusohora, dusigaye tundatanga n'ibindi bintu byinshi hanze, urumva ko twiteje imbere cyane. Icyo nabwira abanyarwanda, ntabwo ibyo dukora mu Rwanda biciritse cyane. Ibintu dukora mu Rwanda biba bifite karite iri hejuru cyane, kuko n'abanyamahanga basigaye bakunda ibyo kugura ibyo mu Rwanda. Ibintu dukora mu Rwanda ni ibintu biramba cyane kandi binabyiza kandi bifite karite. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bobo harimo abashoboye kubukura mu cibo baraharonkera akazi. Umwe mu bakora umwuga wo gukinjika aratubwira ko uwo mwuga wamuberengera akamaro n'ubu ari mu buhungiro. Umwuga wo gukinjika ari umwuga mwiza cyane. Hari ukuntu bawuhebeye abantu b'abagore, bawuhebeye abantu b'abakobwa. Agenda babwiye ko umwuga wo gukinjika ari mwiza cyane. Urantongiye umuryango, urambeshijeho nk'umuntu w'impunzi, umfashije ibintu byinshi kandi kamfasha no kumenya ibindi byinshi bya hano mu Rwanda byiyongera ku byo narinzi. Kuri we ngo ni n'agahombo kanini ku gihugu cy'u Burundi kubona reka akoresha ingabano ziwe umwuga wo gukinjika mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yozikoresheje mu gihugu camwibarutse. Bo nagahombo gose kuko nanje twari twifuje ko iyi Made in Rwanda iba nk'iyo mu Burundi, ariyo ndi nkabasha kwerekana amatara yanje, nkabasha kwerekana umwuga ukomeye cyane wo gukinjika. Umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda yaronse akazi muri iryo hayanishwa ry'ibikorerwa mu Rwanda, aratubwira inyungu bifisemwo, akaboneraho atera kamo urwaruka rw'abarundi bagenzi we gukura amaboko mu mpuzu rukijukira ibikorwa. Inyungu ufite je hano nk'ubu ndiganda umunyeshuri, jo bundi nko mvuye muri Expo nzakwishurira ishuri, amafaranga nzakuramo hano nzagura amakaye, nzafasha n'umuryango wanjye ko turi kumwe na famille ino, zafasha na famille yanje ku ruhande. Abandi bageno bakangurira gukora akazi kabisa, bakareka ubunebwe, bakareka korera amaboko kabisa, ko byabafasha. Iryo hayanishwa rihuza abantu bose bafise ibintu bahingurira mu Rwanda, baba abanyarwanda canke abanyamahanga. Rikaba ribandanya gushika ku igenekerezo rya 4 Kigarama. Riko ribera hasanzwe habera yandi mahayanishwa igikondo mu gisagara ca Kigali. Ndagushimiye Thierry Bigirindavyi. Amakuru yacu tuyabandaniriza mu bijanye n'inkino, ihiganwa ry'imikino itandukanye ihuza abashinga amateka bo muri EALA
rizotangura ku munsi w'ejo wa gatandatu mu gihugu c'u Burundi. Abashinga amateka bo mu Burundi bakaba biteguye bihagije kugira bazotahukane imidari itari mike. Umwe muri abo bashinga amateka agasaba abarundi bose kuzoza kwashigikira kuko bazoba bariko bakinira mu gihugu c'u Burundi. Tumukurikire. Turateye akamo abenegihugu duserukira izi nkino za EALA, ni kuvuga turimo turegera abenegihugu ni East African Community, twamaze kwinjira mu muryango wa Afrika y'ibihugu by'ubuseruko. Ni kuvuga izi nkino zamazabaye ku mwaka ku bashinga amateka baserukira ibihugu vyabo bagakinira mu gihugu kanaka baba batoye kiri muri muryango w'ibihugu biri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko. Ni kuvuga rero turateye akamo abenegihugu bo ngaho iwacu mu Burundi, i Bujumbura, mu ntara hagati mu gihugu bazoze kurorera uyu mupira wabo bitoreye, mbere ndetse bamwe baturuka mu mahanga babone kungene bakina. N'urukino ruryoshe cyane kandi mwibaza yuko ari urukino rwa football gusa, ni nkino z'uburyo bwose n'amadiscipline yose, harimo byo gukwega umugozi, harimo football nyene mubonye iryoshe duhejeje gukina, kandi nkuko mwabibonye mu by'ukuri iyi football izoryohera bene gihugu. Hanyuma urukino rwa mbere rero ruzotangura ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu rero niho ivyo bikorwa bizokugururwa. Imbere yo bihejeje kugururwa hazoca haba idefire rero yo kwigina ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko turimwo. Aho n'abategetsi b'iki gihugu, indongozi z'iki gihugu bazoba barimwo. Hanyuma rero tumaze gushika ngaha ku idefire rero tuzoca tuza twerekeza ngaha kuri Prince Louis kwa Gasore kuri stade. Hanyuma hace hugurura urukino ruzohuza ekipe twavuga yuko ari abashinga amateka baje baserukira ibihugu vyabo. Iri selectione no kuvuga mu Burundi havuyemwo batatu, hariya mu Tanzania batatu, hariya mu Bugande batatu, hariya muri Kenya batatu, gutyo ice duforma ekipe. Turangiriza n'amakuru yacu mu bijanye n'umuziki. Nyuma y'imyaka irenga 50 umuziki wa reggae uvutse, uwo mudiho washizwe ku rugero rw'itunga ry'ibihugu byose utegerezwa gukingirwa, ico bita patrimoine de l'humanité. Umudiho wari ubujijwe kuvuzwa ku maradiyo y'igihugu ca Jamaica, ariko ukavuzwa cyane mu bihugu biganzwa n'intwaro y'agahotoro. Mukurikire iri jambo ryo gushima ryashikirijwe n'abaserukiye igihugu ca Jamaica. We refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know. We thank UNESCO for this initiative. Again, colleagues. Turashimira ishirahamwe UNESCO kuri ico ciyumviro. Namwe bagenzi, ndasubiye gushima bimwe bivuye ku mutima iteka igihugu ca Jamaica cyatewe mu by'umudiho wa reggae. Kikaba ari kimenyetso c'akamaro ku ruhara uwo mudiho wagize ku gihugu cacu. Nagomba gusozera ku majambo y'indirimbo y'intwari Bob Marley, One Love, One Heart, Let's Get Together and Feel Alright. Nkabanda bahamagarira kuririmbana nanje iyo ndirimbo. And feel alright. I now invite you all to sing this song with us. Hear the
Ni kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.